kandi nobagira inama kandi ya kino gitabo ca 36 iyi ni teme canke igitabo kirimwo ibintu bikomeye cyane gose kandi twashizemo ubutumwa bubiri gusa, ubutumwa bubiri bwonyene. Ubutumwa bwa mbere twashizemo n'ubutumwa bukomeye cyane bw'ingirakamaro, umugisha wo kwambaza izina ry'Imana. Umugisha wo kwambaza izina ry'Imana. Buno butumwa twasubiriye kubushiramwo ni kubera yuko ibanga ry'izina risha ry'umwami ningirakamaro yuko twese muri rusangi twokunga ubumwe, tukunga ubumwe muri kuno guhishurirwa kw'izina risha ry'umwami, kubera yuko rino zina nk'uko atubwira iri niryo rizokoreshwa mu ngoma y'imyaka 1000. Izina risha ni izina rizora no kuri Yerusalemu musha, kandi ni izina Imana ifata nk'izina rihoraho, izina rihoraho ry'Imana ari ryo zina, kuko izina ry'ubucunguzi ryahishuriwe muri Yesu, izina ryo kwishuza n'izina rihoraho ry'Imana, iryo rihishurwa muri marayika. Izina William ntabwo ari izina ry'umuntu, ikiremwa muntu, ariko ni izina ry'uhoraho, kubera yuko ryari riri kuri ndiho ahambaye, ndiho. Wowe ugerageje gusoma ati ndiho nk'uko abayuda basoma, kubera yuko ibitabo by'abayuda ntibihera nk'aho ibyacu bihera. Ibyacu bihera ibubamfu uja iburyo, ariko ibitabo by'abayuda bihera iburyo bija ibubamfu. Twebwe urupapuro rwa mbere, urupapuro rwa nyuma kuri bo, kuri twebwe goba urwa mbere kuri twebwe, kuri bo goba urwa nyuma, kuko bo ntibasoma nk'uko twebwe dusoma. Twebwe dusoma duhera ibubamfu tuja iburyo, ariko bo mu gusoma bava iburyo baja ibubamfu. We uriko urasoma ati josoyi canke ndiho, vyandike ubishire ku rupapuro, we uzoshobora gutahura yuko usomye uhereye ibubafu canke uje iburyo, cyangwa ukava iburyo uje ibubafu, ugumutora josoyi canke ndiho. Uvyandike wandike ati josoyi canke ndiho, hama mu gusoma uhere ibubamfu uje iburyo canke uhere iburyo uje ibubamfu, utora co kimwe umubona ati josoyi canke ndiho. Iryo zina ni izina rihoraho ry'Imana, kandi ni ngombwa, kubera yuko ari abakozi b'Imana bitariko birorohera kwakira no gutahura yuko iryo zina William aho niho haza izina rihoraho ry'Imana. Kandi aba n'abakozi b'Imana dukunda cyane, kandi twavuga yuko ari abakozi b'Imana b'ingirakamaro mu mugambi w'Imana, ariko kugeza n'ubu ntibiraborohera gushobora kwakira yuko iryo zina ari ryo zina ry'umugisha, ari ryo zina ryo kwishuza, ari ryo zina rizokumvikana mu bihe bidashira, ari ryo zina twavuga izina rizokoreshwa mu ngoma y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira, kandi niryo zina rizoba riri kuri Yerusalemu musha. Nitwinjira hariya muri Yerusalemu musha, we uzobona hari izo ndome zanditswe mu zahabu nini cyane ati William. Nukore nawe uzoheza utahure yuko ari ryo zina rishasha, izina risha ry'Imana, izina risha ry'Umwami Yesu Kristo, izina risha rya Yerusalemu musha. Kandi bamwe bazovuga bati ni izina ry'umuntu. Oya, ntabwo ari izina ry'umuntu, kuko iryo zina ryari riri mu mugambi w'Imana kuva Mose aryumvishe. Mose we yarashoboye kuryumva, yumva Yoshua, yumva na William, uko niko yaryumvise. Igihe yumva uko kuvugwa kwayo mazina abiri, uko niko yaryumvishe. Igihe rero yari agiye guhindurira izina Hosea, yamwise Yoshua, ari naryo zina rya Yesu Kristo mu Giheburayo. Yoshua bishatse kuvuga ngo Yoshua, Yesu.
kandi iryo zina turabona yuko ryashizwe kuri Hosea Yosuwa, kubera yuko niwe yategerezwa kwinjiza abantu akabinjiza mu gihugu gishasha, akabagaburira n'ico gihugu, bagashigwa muri buri kibanza cagenewe buri muryango. Nuko rero bishatse kuvuga yuko bisobanura umucunguzi, ugucungura nugusubiza abantu ku nkomoko. Abantu rero bariko barasubira aho bakomotse. Ariko iryo rindi zina nizo zindi ndome arizo we na he zagumye ngaho. Uko nukwigwiza kabiri twabwiwe na mudata William, ukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri k'umwami. Kandi mu kuza kwa kabiri aho no haza iryo zina, kandi ni izina iryo Imana yahaye Mose, iryo Imana yabwiye Mose ati iri azoba ari ikimenyetso gihoraho. Namwe murabona ingene mu kigabane ca gatatu havuga ati ni ikimenyetso gihoraho. Aho rero ni izina risha ry'umwami. Ni ngombwa rero yuko abantu b'Imana twese kw'iherezo tuzoba dufise ubumwe butunganye, twese twaba turi mu bumwe kubijanye ukuvugwa kw'izina ryandi ryahishurwa, rigahishurwa na marayika w'umwami. Mwendata Benji we aravuga yuko igihe William yamuhamagara muri ico gihe yamubwiye yuko izina rihoraho ry'Imana ari William. Aho ni igihe ariko aragenda. Ariko mutata William yari yarabitubwiye twebwe inshuro nyinshi. Je ntabwo ari Benji yabimbwiye, kuko Benji yaravyumvishe hama araceceka ntiyigeze abivuga. Ariko je nari ndabizi kubera yuko nari narabibwiwe na marayika. Izina rihoraho ni William. Aho niho haza uguhishurirwa kw'izina risha. Ni vyiza, birakenewe yuko abizera bose twese twaba twunze ubumwe, twese twaba dufise ukwizera kumwe, twaba dufise ubutumwa bumwe, twaba dufise uguhishurirwa kumwe, twaba dufise n'umugambi umwe, twaba dufise n'intego imwe. Twese ni vyiza yuko twese twogenda turi mu burongozi bumwe canke mu cerekezo kimwe. No mpamvu kubwanje, no mpamvu twashize buno butumwa ngaha, kandi uretse na buno butumwa twashizemwo n'ubundi butumwa aribwo nabwone bw'ingirakamaro, aribwo buri mu kino gitabo. Muri kino gitabo harimo ubutumwa bubiri gusa, nta bundi, aribwo umugisha wo kwambaza izina ry'Imana. Ubundi butumwa bwa nyuma twashizemwo n'ubutumwa yavugiye hariya muri kare nabwone, ari nabwo buvuga buti abari we mwumvira canke mumwumvire. We abari karatubwira yuko iyo Imana irungitse intumwa, iyo ntumwa niyo dutegerezwa kumva. Nimba atweretse, nimba intumwa, kuko mu ntumwa niho haje rino zina, mu ntumwa niho haje ubutumwa no guhishurirwa, niho haje ibintu byose je nawe dukeneye biri ngaho. Abari we twumvira canke tumwumve. No mpamvu twashizemwe buno butumwa bubiri gusa, nta bundi. Ningirakamaro buno butumwa mu mwumvire. Mwebwe ntimugatakaze igihe mu kumviriza ubusobanuro bwa kimuntu n'ivyumviro vya kimuntu. Mwebwe gusa nimwumvirize marayika. Aho niho hari uguhishurirwa kw'ibintu vyose. Mu mwumvire. No mpamvu ino teme ni teme ikomeye cyane.